Mbega ukwidigadiga kwa Paul Kagame bararuhiga kuramukiza canke kumusomesha nturi? Uko intambara ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihindura ishusho, niko n'abayiteje batabura urwenge rwo kuyicira inzira ngo ibandanye irutabura irushira ahagaragara. Yamara umugani w'abarundi ngo aho wabukaranga nari musi y'urujo. Kwiyumvira ko muri kino kinjana ca 21 ko wozirika abantu ku katsi ukihitira amarembe ni nko kuvomesha akayunguruzo. Ehirabire namwe kubona kuva umunsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuriye amaboko Paul Kagame bararuhiga na leta yiwe FPR igategeka ko leta y'u Rwanda ikura ingabo zayo zose ku butaka bwa Kongo, ndetse igategekwa no kudasubira gushigikira umuhari w'iterabwoba wa AFC M23. None ubu hakaba hiyongeye ko ibihano abakenguza amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabiye u Rwanda. Ngabo rero bamwe abarundi bavuga bati agatoki kamenyereye gukomba kama gahese. Leta y'u Rwanda yarayerekanye akarere k'abantu b'isoresore batarenga 8 kuri ayo mashusho yagaragaye. Iyo leta ikabita ngo n'abagwanyi bashasha baje kugwanya leta y'u Rwanda. Kandondura muri iyo misore yagaragaye muri ako karere bavuga ikinyarwanda, ariko mu guheza bakaca bavuga iringara. Ivyo rero bigaruka hahandi kuri wa mwibutsa w'ikirundi ngo bwenge naguhenze kibuye nakududuye. Kubona hari abavuga ikinyarwanda no kugira bemeza amakungu ko bagira bategwe na FDLR, hanyuma kuvuga iringara no kugira leta y'u Rwanda yemeza amakungu ko mu batera u Rwanda harimwo abanyarwanda n'abanyekongo, ko kuri iyo mvo leta y'u Rwanda ifise uburenganzira bwo kwivuna abansi bayo aho bari hose, haba mu Rwanda canke muri Kongo. Gutyo leta y'u Rwanda ibironse inyendamuvano yo gusubira kuja gutera intambara muri Kongo. Yamara nk'uko ikinyamakuru canyu isomo cabishikirije aho hejuru, muri kino kinjana ca 21 aho atankuru canke amashusho namwe cane ayajanye n'ingene ingabo canke ibikoresho vya gisirikare vyunguruzwa yoshobora kunyegezwa aha ku mugabane wa Afrika, hariho ibigendajuru vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicungereye kano karere k'ibiyaga binini. Kubera ingorane ziri mu buseruko bwa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, biragoye cyane kubesha abantu akarere n'amakungu ngo hariho umugwi mushasha w'abagwanyi wavutse, kandi hasanzwe hari imiharigwanira muri ako karere izwi. Ikirenze ko ukavuga ko havutse umugwi mushasha w'abagwanyi, ariko ako karere akaba atantambara yigeze havugwamwo, atanu rusasu rurigera ruhaturikira. Ivyo rero mu ncamake twovyita kwidigadiga, ariko ukuri nuko mu Kirundi bavuga bati imisi y'igisuma ni 40. Ku gisuma rero nta musi wa 41 ubaho. Ku mubeshi nawe bavuga ngo yarabeshe ashika kw'isimbo ry'inuma. Nukuvuga ibinyoma vya leta y'u Rwanda vyararangiye, nta gishasha bakironka bazana. None nico kiroberi bavuga nibacire birarura. Kagame bararuhiga na leta yiwe, nibareke kwidigadiga kuko ntibiri bubakize.